mbega ntiwamuzitiriye, waramuzitiriye uruhome. Nico gituma iyo shatse kumutera ngo namwumvishe ibyo gusambana biranka. Kubera iki? Hari uruzitiro uyu muntu afise rwishugwa gica umubiri wiwe uri nivyo Kristo yakoze. Alleluya. Mu vyimviro vyanje ndamaze guhishurirwa neza na neza ico umubiri wanje usobanura, ico Kristo yakoze mu mubiri wanje. Ndamaze kumenya cyacu ubusambanyi ico bisobanura. Ndamaze kumenya ico vyokora ku mubiri wanje. Igere maze kubimenya ku mubiri wanje aca yiyubaka ico no kwita uruzitiro rukomeye cyane. Satani kinarondera si vyinshi, aguma arondera ingene urwo ruzitiro gohava. None urwo ruzitiro ni nyabaki? Ni uruzitiro rw'ivyimviro. Holy CANAAN TV, shalom. Mumerewe neza cyane, turanezerewe gusubira kubana namwe. Nkuko bisanzwe reka dutangure dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhezagiye cyane. Wewe washoboye kuduha ubuzima busenga, washoboye kuduha ubuzima bugukorera. Ndagushimiye cyane ko ivyimviro vyacu uko bigenda vyumva ijambo ryawe ariko bihinduka. Ndagushimiye cyane nuno munsi ko uza kutwigisha mu buryo budasanzwe, kaduhishurira amabanga akomeye abatwumviriza n'abaturaba bose ubuzima bwabo bwahinduka. Nta numwe aza kuguma uko yari ameze, abantu bose batwumvirije kandi baturavye mu izina rya Yesu Kristo no dusenze twizeye. Amen. Dushimiye uburongozi bwa Holy CANAAN TV bwasubiye kandi kutwizera no kuduha karyo keza kadasanzwe ko kugira ngo dusore gusangira ijambo ry'Imana. Imana ihezagire cyane abarongozi ba televiziyo. Turanezerewe cyane gusubira kubana namwe. Ubushyitsi ko turiga kucibwa twise ubushobozi bwo kurimbura, cyangwa icyo twise the power of meditation, ubushobozi bwo kurimbura. Twariko turavuga ko iyo umuntu avutse ubwa kabiri, kurimbura ni nk'icyo kwita visitation y'Imana, cyangwa icyo kwita imfungurwa. Igihe cyose umwana w'Imana akeneye kwigaburira, kimwe mu bikoresho bimugaburira ni meditation. Iyo ukora medita ku ijambo ry'Imana uri kurigaburira, uriko urakira ivyimviro vy'Imana. Imana shimwe cyane, naraberetse l'homme c'est un esprit qui a l'âme qui habite dans le corps. Umuntu ni mpwemu, so mushaha iba mu mubiri. Igihe twakira Yesu Kristo mu mutima, mu mpwemu nico no kwita igice c'imphwemu kitaboneka. Sino nyama ndiko nderekana hano, ariko Yesu Kristo twamwakira mu buryo bw'imphwemu, mu buryo bw'imphwemu. Mugabo rero hari yindi partie ikomeye cyane no kwita partie moteur, nico no kwita ivyiyumviro. Kuva wakira Yesu Kristo nimba mwakiriye uri umusuma ntivyahindutse, biracariyo. Nimba wakira Yesu Kristo uri umubeshi, burya niyo bikiri. Nimba wakira Yesu Kristo ukora ubesha, niyo bikiri. Nico gituma nkuko twavuze mu vyigwa biheze, ishengero ryagomba kubashurira sete ko igikoresho gikomeye cyane, ari byo twise ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo guhindura ivyimviro vy'abantu. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Kuko mu vyimviro vy'umuntu, igihe kintu kitarinjira mu vyimviro vy'umuntu, nta mpamvu zingena bibayeho. Uyu munsi nimba ubaye utagwaye, mu vyimviro vyawe hakaba tarinjira ihishurwa ry'amagara meza Imana aduhaye muri Kristo Yesu. Mon frère, ma sœur, muri ico gihe uri muri danger, uri mu gihe kibi cyane kurusha ibindi bihe vyigeze kubaho. Nimba uyu munsi utarashobora kuronka ihishurwa riheze ivyimviro vyawe ngo bicakirane nico waje gukora hano mwisi, ivyo wowe uri kurakora byose, iterambere wowe bugezeko, kwirukanka mu buzima udafise destination, udafise aho uzoshikira, muri ico gihe kwiruka ntaca bimaze. Speed ntacimaze igihe udafise ico no kwita ligne d'arrivée. Iyo udafise ahantu ugomba gushikira, umuntu ariko arakudirija muri ivyo bintu uri kurakora, speed ntacimaze. Imana cyane cyane. So rero ijambo ry'Imana ni kimwe mu bikoresho bidufasha kumera uko Imana imeze, kubona ibintu ngene Imana ivyiyumvira. Igihe ivyimviro vyawe bitarinjiramwo Kristo uwariwe, nta mpamvu zingene umuvuga ntaco bimaze. Mu vyimviro vyawe hategereza gucakiranamwo, kwinjiramwo mpwemu yera uwariwe. Hakaba ari ico no kwita conviction totale. Who is the Spirit of God? Saint Esprit, mpwemu yera ninde, asigura iki? C'est une personne. Yaje gukora iki? Mu vyimviro vyawe hategereza kuba ari ivyimvi ihishurwa riheze gico data ari. Mu vyimviro vyawe hategereza kuba ari ihishurwa ry'umubiri wawe, umubiri wawe uri.
nta makuru y'ibyaje ku mubiri, nsanzwe mu byimviro vyanje haramaze gucakira nayo kubera iminsi maze ku ijambo ry'Imana ndaririmburako. Uko ndimbura ku ijambo ry'Imana niko ryinjiza mu mizi yanje ico Imana ivuga muri iryo jambo ry'Imana. Mwe mu Imana guma mpishurira Imana kimwe cyane. Nico gituma mon frère ma sœur, ndazi kusenga, none urafise umwanya wa meditation de la parole, urasa umwanya urimbura ku ijambo ry'Imana, ni umwanya ungana gute? Nimba usenga isaha wategereza ko ufise isaha yo kurimbura ijambo ry'Imana. Umwanya wa meditation wategereza kuba umwanya uri ku ruhande nk'uko indi myanya yose ihari. Imana kimwe cyane. That's how it is. Umukozi w'Imana Yobu mu ngorane zamushikiye ni ingaruka za wrong meditations. Wrong news will bring wrong meditations, and the wrong meditations will bring wrong style of living. Inkuru mbi izana ivyumviro bibi, ukurimbura kubi kuzana inyubako y'ubuzima itari. Ukungene tubona ubuzima bwawe bumeze ni ingaruka z'amakuru ugenda urakira umunsi ku munsi. Nico gituma Satani ko nabibabwiye, what ibintu ariko arakora ngibi, he is establishing the wrong news. Satani wewe ariko aratablisha inkuru mbi kubera arabizi uko abantu baguma bakira inkuru mbi. Nico gituma muri filme haba harimo escroquerie, filme haba harimo ubusambanyi, filme haba harimo ukwiba, accident, filme haba harimo kwicana. Na filme nimwe nyinshi atabarimo kwicana. Abantu baca bibaza ngo ariko araraba filme. Ninde yaguhenze? Ni pla iri clair, ikoze neza, iteguye neza. Ninde yaguhenze ko kuraba filme? Uyu munsi muri telefone zacu, telefone yugure hari ama application nubwo haba tarimwe amayinite, bategerezwa kukuzanira image y'umukobwa yambaye ubusa. Barabizi ngene mind y'umuntu yubatse. Satani nta kibazo cyo kugura amashengero afise. Mbega nibiki twe twumva amashengero? Mbega ibyo twumva amashengero biri capable, birasa ubushobozi bwo gushobora gutuma vyetablisha, bitransforma ivyumviro vyacu, hama ingene Imana ibona ivyo bintu akaba ariko tubibona. Nivyo twategereza kuba ariko turakira amashengero uyu munsi. Imana ntiri nyuma y'amashengero yuzuye. Ni vyiza cyane ko amashengero yuzura, ni vyiza cyane ko amastade yuzura. None abo bantu ivyumviro vyabo biri transforme. Imana nigeze dutegura ko tuzoja kurondera gukira. Imana nigeze dutegura twebwere disciple de Jésus, abigishwa ba Kristo yadushizeho kugira ngo abantu baturavye babone data bahimbaza Imana. Nico gituma yavuze ngo turi umuco w'isi. Iyumvire rero umuco w'isi nawo kurarondera umuco. Yobu amakuru yakiriye niyo yatumye ubuzima bwiwe bwononekara. Katwasome Yobu igice ca mbere ku murongo wa 4, kandi abahungu mbere reka duhere ku murongo wa mbere. Yobu igice ca mbere murongo wa mbere. Mu gihugu cy'Uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi, yubaha Imana, akitandukanya n'ikibi. Mwumvirize premièrement, batanze cyo no kita definition ya Yobu. Yari umugororotsi yitandukanya n'ikibi. Premièrement ibintu bibiri bene data munyumvirize, ngo yari umugororotsi akitandukanya n'ikibi, yubaha Imana. Bitatu, yari umugororotsi yubaha Imana akitandukanya n'ikibi. Ibintu bitatu. Murumva ko uyu mugabo ngene yari yubatse, mu bisanzwe yari yubatse neza mu buryo bukomeye cyane. Mugabo Satani ikintu yavuze gikomeye cyane, yadesize kirakomeye, yateye ivyumviro vyiwe. Muribuka ingene yagiye kubwira Imana ati Imana, ikibazo je mfise gikomeye cyane. Bene data mugaragaza ko nyumviriza neza. Igihe cyose Satani akeneye kwinjira kwa Yobu ntivyakunda. Igisagara Yobu arimwo, Satani akeneye guhombesha abantu vyaranka. Kubera iki? Hari ikintu ciyubatse kiri kuri Yobu. Yobu yarase uruhome, Bibiri ivuga ngo mbega ntiwamuzitiriye, waramuzitiriye uruhome. Nico gituma iyo shatse kumutera ngo namwumvishe ibyo gusambana biranka. Kubera iki? Hari uruzitiro uyu muntu afise rwishugwa gice umubiri wiwe uri nivyo Kristo yakoze. Alleluya. Mu vyimviro vyanje ndamaze guhishurirwa neza na neza icyo umubiri wanje usobanura,
ico Kristo yakoze mu mubiri wanje, ndamaze kumenya cyacu ubusambanyi cyo bisobanura, ndamaze kumenya ico vyokora ku mubiri wanje. Igere maze kubimenya ku mubiri wanje aca yiyubaka ico no kwita uruzitiro rukomeye cyane. Satani kinarondera si vyinshi, aguma arondera ingene urwo ruzitiro gohava. None urwo ruzitiro ni nyabaki? Ni uruzitiro rw'ivyimviro. Igihe cyose ndiko ndiyumvira ingene Imana inzi, hari uruzitiro ruguma rwiyubaka ku buzima bwanje. Nimba ari ivy'ubutunzi mu Burundi, ugaca wiyumvira ngo ibintu vyanse, muri ico gihe urahejeje kugurura. Nimba uvuze ngo amafaranga y'u Burundi nta gaciro afise, urahejeje kugurura. Ngo amafaranga ngo ni bipapuro, urahejeje kugurura. Ngo ntaca kimaze, urahejeje kugurura. Icyategereza kuguma kihugaye ni iki? Icyategereza kuguma kihugaye ngiki. Nuko umwe yacise umukene ku musara kugira twe ducika abatunzi. Nuko ndufise umuntu yitwa Isaka yabivye mu bugaragwa kimbura. Ubugaragwa ni kiraba ikibazo. Ikibazo ni isoko dukomokako. Ikibazo ni ivyumviro ngumana vyiyo nace nkomoka. Nubwo ndi mwisi sindi wisi. Haleluya. Aho sinacegeranya ivyandiko bitandukanye, ndiko ndarimbura. Imana kimwe cyane. Ukurimbura n'ubushobozi bumfasha kugumiza umutima wanje ivyumviro vyanje, kuko ngene Imana inzi, kuko ngene mbona. Bibiri tubwiye ngo Yobu hano kuri 5 nuko imisi y'inzimano yabo yahera 4, kandi abahungu biwe bahora barondera inzimano mu nzu y'umuntu wese muri bo ku munsi ashinze, bagatumira bashiki babo uko ari 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko uko imisi y'inzimano yabo yahera, Yobu yatuma ko ngo aheze akavyuka kare mu gitondo agatanga ibimazi. Mumvirize neza, mugaragaza kumviriza kubera iki Yobu yatanga ibimazi biturirwa bihwanye n'igitigiri cya bose. Menga no twenga nk'imisi nk'ibiri. Kuko Yobu, mumvirize, menga no kavuga mpagaze kweri. Kuko Yobu yibwira si Imana yabimubwiye. Yobu yibwira, yiwe nyene yaribwiye. Bisigura kwibwira ikintu n'ahantu uganirizwa mu ivyumviro vy'umuntu, birasukungene biganirizwa n'ibindi vyumviro. Ukumvura kurakira bese bakunda kuvyita ngo nagatima muntu, ngo ni 6e sens, sinzi n'ibindi vyinshi, ngo ni umwuka wera, bese bavyita kwisha. Muga Bibiliya ngaye tubwiye ngo Yobu yaribwiye, si Imana yabimubwiye. Ivyo bimazi yatanga bikuranye n'abana biwe, si Imana yabimubwiye kubitanga. Ni Yobu yibwira ibiki? Yibwira ati babishize muri twamugina kweri, kumbura abana banje bacumuye, barogota ku Mana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yahora agenza ubudasiba. Bene data, mwumvirize icaguye cavuye. Yobu ngo ni ibintu yibwira. Mugani wibaza ngo niwe ariko aravyibwira. Satani yararondeye hana muhera. Ingeso za Yobu zari perfect, zari zimeze neza. Yobu yavuga nk'umugororotsi. Yobu yarameze neza. Satani acavuga ati nta ngorane. Bene data, uyu munsi dusabana b'Imana benshi mu vyimviro vyabo hari ico no kwita corruption. Hariyo umwijima. Mugabo yeti muri karakter mu mico yabo baravye hanze, they are okay, they are fine, bameze neza. Mbwindani mu vyimviro aratinye cyo mu rugezi udashobora kwibaza. Uwore mu post politique arashobora gukatisha ibintu ku rugezi udashobora kwibaza kandi akijira. Kubera iki? Indani mu vyimviro vyiyo ubushobozi buri mu vyimviro. Ubushobozi ni buri mu kungena ameze hanze, ni buri aho asengera. Nikigira cuma kaguma atanga neza. Mugabe indani hari umugera, hari ubwoba. Yobu yagumanye ubwoba bw'ivyo abana biyo bashobora kuba bakoze. Ubwo bwoba bwari ko buravaye. Ni Satani yabwenjekse. Kuko yavuga ati Yobu yavuze amafaranga y'u Burundi yavuga neza. Yobu yavuze ivy'igitoro ntaraba ku ma station, araba gusa ko dufise Imana mu ijuru. Yobu yo hageze ko avuga ivy'urugo rwiwe ntaraba ivyo umugore yagize, araba ko gusa umugore azokozwa ko bw'umugabo. Yobu yavuze ntigera araba ibiri ndani mu mubiri, kuko murabona Yobu n'ivyo umubiri ntaco vyamubwiye. Bibiliya iratubwira ngo umugore aramubwira ati tukimana kubera atoya. Imana kimwe cyane, numva umunezero mu mutima. Yobu ntiyarasi ikibazo cy'ibiriko biraba ku mubiri. Yobu ntiyarasi ikibazo ko bamubwiye ko agwaye kanseri. Yobu ntiyarasi ikibazo ko bamubwiye ko agwaye malaria. Yobu yarasi ikibazo kimwe gusa ivyimviro vya Yobu.
nivyo vyatewe ngo yaribwiye mu mutima ko abana biwe bashobora kuba bakoze ivyaha, aca atangura gutanga ibimazi kugira yiproteje. Byasaba iki? Byasaba ko Yobu abonye abana biwe bagenderaniye aca avuga ati data ndagushimiye ko abana banje bakora ibitunganye mu izina rya Yesu Kristo. Yari kubagahejeje mu vyumviro kwa Yobu, hari kuguma hazibiye mu karaktere ziyo z'umubiri zari zimeze neza. N'amajambo tubona Yobu yavuze baje kumubwira ngo atuke Imana vyaranze. Akanwa ka Yobu kavuga ibigororotse. Imi karaktere ya Yobu yari nziza. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Tuzobandanya ubutaha, kigwa kiracari kinini cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo, niwe udufasha, niwe udushigikira, niwe uduha kuvuga ibishobora gukomeza umuntu n'ibishobora kumwirura. Ndagushimiye cyane ko ata muntu numwe ashobora kuresista ku ijambo ryawe. Umuntu wese aho aherere ariko araturaba kandi yatwumvirije, ndagushimiye ko agiye gufata ingingo zikomeye cyane ruhasha z'ivyarimbura ko z'amakuru yakira, kuko twabonye ko amakuru umuntu yakira ariyo atuma umuntu arimbura agira meditation ko bitari ivyo, hama ivyarimbura ko nibwo buzima bwiwe azoca abona. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko ubikurikirana kandi ukabishitsa. Amen.